TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Cyangwa bashyira mu ngaha mutubwira amajini ni bande mucagurane amajini n'abatara amajini bandemane ku rutoki kuko ni musangiye bazina musangiye urumva rero igiciro kivuga ngo niriye migendanire hagati y'ubwisilamu n'amajini ubwa mbere musangiye intumwa Muhammad Qur'an yabivuze 249 maelezo yabivuze musangiye igitabo Qur'an aho nyene yabivuze gatatu musangiye amazina ahatoje kubibona kane musangiye ibisagara imaka imedina murabisangiye gatanu musangiye imisigiti twebwe twereke gatandatu majini ya nasilimu akawa maislamu twereke twebwe wapi majini yamebatizwa haya wezi yakabatizwa uko twebwe ngo umukristo banza kubatizwa wapi majini kabatizwa ariko kugira ngo umuislamu wanza kuri shahada na majini yanatoa shahada kandi twabonye mu gitabo asili amajini page ya 200 avuga ngo ni Muhammad wenye n'ubwiwe yakwijije shetani ishahada n'ijana bya satani twabibonye none acha mu Islamu ni kuvuga ngo nukuza ishahada uyimika amajini ni Muhammad ubwiwe none uvuga atariho ninde karayimika ndababaza mwamusungurije nde ndangwice satani ngo satani yahora afise ingabire yo kuririmba satani ngo yari ingabire yo kugira gute ingabire yo kuririmba nico gituma twabwe tugamu musigiti kirazira kugira gute kuririmba kugira ngo tugirane imigenderanire nande na satani umviriza shani ingabire idasanzwe yego abantu barakunda umuziki abantu ngo barikundira umuziki ngahari nari bigo baravuza umuziki mu rushengero abantu barashira hejuru cyane abacuraranze mugana mugashira hejuru abacuraranze ngo bararimbire Imana n'abaririmbyi Rusuferi hama Rusuferi ariwe satani yahagaze muri ibi biro mu biro by'urushengero muri ibi biro by'umuziki aho no yibere kitamo kubita umuziki ibiro byiwe ni mu rushengero wayi si uvuze igiti kumbe impamvu ni waruzi ngo niyi bamba bariko barabyina umugururanyoni waruzi pasitori ariko arabwiriza ni mu musigiti ipu icyo gitabo nyine page ya mbere soba ico iki nyene page ya mbere ngo muzi no gukubita mu mutwe kubita abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe nande Rusuferi yagendera icyo gituma ariko ngo mubivuge turabivuga nyene hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa mwebwe mwaramaze kuzazanirwa kumwiza satani arimwo mwemwibere kwa satani kujana ku basilamu nyimba biri wanyu mubizani wacu murondera yi acara tangara rero أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. murakoze gose ku majambo meranda yanditse mu gitabo ceranda yazanywe n'umutumwa mweranda avuye ku rubaho rweranda yanditswe n'ikaramu nyeranda n'umweranda w'aberanda azanywe mu kanwa k'umweranda inuma y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ubwo rero mwenyekiti dushaka tutangure kare to dutaha kure ikigo ni cya kindi nyene mbega nihe migenderanire iri hagati y'amajini n'abayisilamu. Murakoze gose mwenyekiti. Ego murakoze cyane, reka ntangure ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe. Ego nkuko mugenzi wanje yabivuze ikigwa ni ico nyene, mbega niyihe migenderanire y'amajini n'abayisilamu. Aho hariho imigenderanire hagati y'ubwisilamu n'amajini. Rero iyo tuvuze ijambo jini mbega tuba dushatse kuvuga iki? Mu Kirundi tuvuze ijambo jini dushatse kuvuga ibisigo, amashetani.
amadayimoni, ibinyamwonga, ibihume. Tuvuze rero jini nico tuba dushatse kuvuga. Mu yandi majambo icigwa mu Kirundi kiravuga ngo niyahe imigenderanire iri hagati y'ubwisilamu n'ibisigo cyangwa amadayimoni cyangwa ibinyamwonga cyangwa ibihume. Niye migenderanire rero abisilamu boba bafitaniye n'ibisigo amadayimoni. Nico cigwa kiri hano. Ntabwo tuza kuzana ivyerekeranye n'umukristo niyahe migenderanire oya. Ndabizi umisilamu ashobora kuza ngaha akabivuga kandi ntacyo bitwaye kuri twebwe kubera ko bicishije mu majambo uri kuravuga. Abantu bari ngaha bafise ubwenge baraza kumva ubwa mbere ko atari cyo cigwa, kabiri baraza kumva yuko iyo migenderanire atani isanzwe ihari hagati y'abakristo n'amadayimoni. Ariko si cyo cigwa dushaka uyu munsi. Dushaka umisilamu aza guhagarara hano aze kwerekana yuko atamigenderanire ihari hagati y'ubwisilamu n'iki n'amadayimoni n'ibisigo. Una mugabo aza kuza hano aza kuduga hano araza kugerageza gucanga imitwe y'abantu mu kwerekana ivyerekeranye n'amajini, mu gukura ijambo amajini mu Giswahili ayashira we aza kwerekana yuko hariho amajini meza hariho n'amajini mabi. Ariko ivyo aza kubikora kugira ngo ahumve ubwenge bw'abantu, kuko kwerekana yuko atamigenderanire abayisilamu bafitaniye n'amajini atadashobora kwerekana ngaha, kuko ibigabane vyinshi vya Qur'ani n'amahadisi vyerekana neza imigenderanire abayisilamu bafitaniye n'ibisigo. Ariko kugira ngo mfute ico kintu niyaza hano aza kukivuga abantu twese turi ngaha twamaze gutahura mbega jini bisobanura iki. Reka ntangure n'isomo ryanje ryo mu gitabo c'Abalewi. Abalewi 17 ku murongo w'indwi hari amajambo. Abalewi 17 ku murongo w'indwi haravuga ngo iki? Nibaze bapfe basubiye gukerera ibisigo. Nibaze bapfe basubiye gukerera ibisigo. Nibaze bapfe basubiye gukerera ibisigo. Ibisigo amapfizi y'imene n'ibimazi vyabo. Ngo nibaze bapfe basubiye gukerera ibisigo. Mbega ko muri Bibiliya mu Balewi 17 hatubwiye tuti abo bantu nibaze bapfe basubiye gukerera ibisigo amapfizi y'impene. Mbega mu Giswahili ho badutize biriya Giswahili haya bavuze ngo iki? Turasoma iryo somo nyene aravuga ngo wasije wakatoa kafara kwa wale majini. Bisigura ngo amajini mu Kirundi bisobanura iki? Ibisigo. Musa n'abandi ba Idirisa bose basanzwe babizi aho nta gukwepa. Ico ndavuze mu gihe rero tuza kuba turiko turavuga amajini, abantu baza gutahura ko turiko turavuga ibisigo, turiko tuvuga amadayimoni. Aha nta mpamvu zo kuza gucanganya abantu. Abayisilamu niberekane yuko atamigenderanire yabo bafitaniye n'iki n'ibisigo amadayimoni. Nico cigwa kiri hano. Reka rero nangure cyane bemere ko imigenderanire ihari nitwirirwe turasarara hano hejuru. Dusomerere ivyahishuriwe Yohana. Mu vyahishuriwe Yohana baza kutwereka mbega intango ya bino bisigo kugira ngo ibisigo bibeho vyahereye hehe, vyaje gute. Aho mu vyahishuriwe Yohana 12 umurongo w'indwi baca babitwereka uko ibisigo vyaje kugira ngo bishike hano ku isi hama bitangure gukora ibikorwa bimwe bimwe vy'ububisha. Mbere ivyo bisigo bica bigera igihe bifondafonda ibintu biza kugiranira imigenderanire na Muhammad igihe yaronka ubutumwa ari Jabaril. Igihe yaronka ubutumwa ngo haje igisigo kiramufata kiramuminya. Aho ni imigenderanire y'abisilamu yatanguriye yahereye kuri Muhammad igihe haje ikintu ngo gifite ishusho atashoboye kumenya maze kiraza kiramufata n'izosi. Aravuga ngo iki? Mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwana n'abamarayika baco ntibatsinda. Kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka ca gisato c'amahero kirakorogwa. Nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi. Irindi ni Satani. Nico kizimiza abari mw'isi bose. Rero uko niko vyatanguye. Mwijuru havyutse intambara. Satani akiri mwijuru havyutse intambara maze agwanana n'abamarayika
biwe bamaze kugwana ngo mwijuru ahaba nihaba hakiboneka barakorogwa baza hano ku isi ngo ico gisato rero n'abo mareka baco nibo bazimiza abari ku isi bose bamaze gushika hano rero ku isi habaye ikintu gikomeye bace batangura gukora igikorwa cyabo bamaze imyaka myinshi bagikora byaje kugera igihe kuri rya histoire nababwiye baza no kuri Muhammad ico gisato cifuza gukorana na Muhammad cifuza gukorana mu yandi majambo n'ubwisilamu hama igihe cyaza kigafata Muhammad niho bace batangura gukorana Muhammad acatengeneza ivyerekeranye n'ubwisilamu ubwisilamu rero kubera ko bwari bufise hari ico Muhammad ashobora kuba yari yayaze na cya kintu cyamuminya niho yatangura kuzana ivyerekeranye n'ubuswaganyi ibinyoma imigenderanire ya mbere ibiratanguye inyuma yuko nza kwerekana iyindi migenderanire abisilamu bafitaniye n'ubwisilamu imigenderanire rero ya mbere y'ubwisilamu n'amadayimoni n'ibisigo n'amajini yahereye ubwa mbere kuri Muhammad igihe Muhammad kijya kintu caza kikamuminya maze ico kintu nyene akaba ari ico babafondafonda bagashika kuvyerekeranye n'ubwisilamu umugenderanire wa mbere uba urashitse reka nerekane uwundi mugenderanire wa kabiri uwundi mugenderanire wa kabiri n'umugenderanire wa abisilamu bafitaniye n'amajini kuvyerekeranye n'igitabo cyabo basanzwe basoma Qur'ani kubera ko nk'uko ngo igitabo cya Qur'ani cyamanuwe ku bayisilamu burya n'amajini nayo nyene ngo yumvirize ico gitabo ngo kandi nta kindi gitabo afise atari Qur'ani ngo kandi nta n'intumwa amajini afise atari Muhammad dusomere muri Qur'ani dusomere muri Qur'ani 72 rimwe kabiri 14 muraza kuntunga kubera ko ijwi rimeze neza bitewe nuko nari ngwaye grippe ego Qur'ani 72 rimwe kabiri na 14 haravuga Suratul Jinn nasema hari amajambo avuga ngo Bismillahirrahmanirrahim umugenderanire wa mbere nawerekanye n'umugenderanire wa Muhammad n'igisigo n'ikijini cyamufashe kikamuminya hama bakaganira ibintu bagatekinika ibintu hakaza ubwisilamu haravuga ngo iki inasema haravuga ngo sema vuga kuya ewe nabii vuga ewe Muhammad kuri jewe ya kuwa kundi moja la majini limesikia Qur'ani likasema umugumwe w'amajini umugumwe w'ibisigo umugumwe w'abadaimoni bumvirije Qur'ani hama baravuga ngo iki hakika tumesikia Qur'ani baravuga tuti twumvise Qur'ani igitabo cy'igitangaza hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu twumvise igitabo cy'igitangaza Qur'ani inaongoza katika uongofu irongora mu bugororotsi mwumvirize kwanje cyambere amajini amadaimoni ibisigo bavuze tuti ngo twumvise igitabo cya Qur'ani nguce igitabo cya Qur'ani ngo kirongora mu bugororotsi mbega ayo majambo kugira ngo amajini ashike kukwemera Qur'ani avuga tuti twumvise igitabo cya Qur'ani ico gitabo kirongora mu bugororotsi ubwo bugororotsi nubwahe bariko baravuga nuko amajini yarasanzwe azi yuko ico gitabo cya Qur'ani ari igitabo cyabo habana havuga ngo iki igitabo cyabo no kuva n'ubugororotsi bwabo n'ubugororotsi bw'ayo majini nyene byizo bitayimoni inaongoza katika uongofu ngo ico gitabo kirongora mu bugororotsi kwa hivyo ngo kubw'ivyo rero tumeiamini ngo twakizeye ico gitabo cya Qur'ani twakizeye kucyumviriza gusa icyambere bavuze tuti ico gitabo cya Qur'ani kirongora mu bugororotsi kabiri ngo twakizeye na wala hatutamshirikisha yoyote tena na Mola wetu harabana havuga kandi ngiki sikiliza kwanza hapo imesema hatutamshirikisha yoyote na Mola wetu na Mola wa majini nibisigo biriko baravuga ngo ni Imana yacu uvyumvirize mbega iyo mana y'ibisigo ni Imana atari shetani turaza kuvyerekana na kwa hakika kandi mu by'ukuri utukufu wa Mola wetu ubweranda bw'Imana yacu bw'Imana amajini ubweranda bw'Imana yacu Imana y'ibisigo iyo rikandi kirabivuga na kwa hakika ngo kandi mu by'ukuri na kwa hakika ngo mu by'ukuri utukufu wa Mola wetu ubweranda bw'Imana yacu umetukuka kabisa ngo ubweranda bw'Imana yacu buragororotse mu by'ukuri ngo hakujifanyia mke wala mwana tuta kabiri
kabiri aravuga ngo iki iyo ni aho narigeze kabiri 14 ahubwo 14 acone ngavuga ngo nasi mu majini natwe mu majini natwe nasi mu bidayimoni ati natwe mu bidayimoni wamo miongoni mwetu muri twebwe mu bidayimoni harimwo wamo miongoni mwetu waliosilimu harimwo abasirimye ababaye abisilamu hari abakwishada mu madayimoni havuga ati no muri twebwe amadayimoni yonyene yivugira ni kuvuga nawe yazi ko keza la ilaha illallah muhammadur rasulullah nawe yarakwishada nuko nyene yabikoze haraza kuza umwigisha ngaha avuga yuko atamigenderanire yopoze n'amadayimoni amadayimoni aravuga ati no muri twebwe amadayimoni no muri twebwe ibisigo hariho ivyasirimye biba ivyisilamu mu bisigo harimo ivyisilamu umwigisha rero yaza hano aza kutwereka mu misigiti yose iri ngaha n'uwaye musigiti ivyisilamu ibisigo vy'ivyisilamu vyinjiramwo uretse yuko vyinjirana n'aba bayisilamu nyene no ngaha hagati yabo bishobora kuba birimwo ibisigo bivuze ati rero no muri twebwe harimwo abakwishahada harimwo abayisilamu harimwo abasirimye mbega ninde yabasirimishije bava dusanga ari Muhammadi ni kuvuga ari ivyisilamu ego ari ivyisilamu nazo zaje kumviriza umuhazara nazo nyene zaje mu muhazara kubera ko navyo biravuga tuti no muri twebwe harimwo ibisigo vy'ivyisilamu hariho ibisigo vyasirimye hariho ibisigo vyamanitse agatoki hejuru navyo nyene bikaba ibisilamu muri iyo misigiti rero iri ngaho mwigisha aza kuza ngaha atwereke n'uwahe musigiti w'ibisigo n'uwahe musigiti w'ibidayimoni cyangwa muri twebwe nyene mudutandukanirize uti burya kiya cicaye hajya ni igisigo urya yicaye hajya n'umuyisilamu muri twebwe ko mba n'ibisigo harimo ivyisilamu zaje hano mu muhazara mwalimu ikibazo ati ninde none ivyo bisilamu ivyo bisigo ninde yabihinduye ivyisilamu ninde yabikurishije aravuga ngo ego ni kitabu asili ya majini paji ya 24 na 20 aravuga ngo iki ni mtume Muhammad tu ni mtume Muhammad ngo ni numwe Muhammad wenyene mtume Muhammad tu ni mtume Muhammad Muhammad wenyene ndiye aliyemsilimisha shetani wake akawa Muislamu ndiye aliyemsilimisha shetani wake akawa Muislamu musuratangaye kuri ico kigabane Nubangu Muhammad ni numwe Muhammad wenyene niwe yakurishije ishahada shetani wiwe ngo aca mu Muislamu ni kuvuga shetani wa Muhammad shetani wa Muhammad turavuga la ilaha illallah Muhammad rero yarasirimye ngo aca mu Muislamu ari Muhammad amukurishije ishada harabana bavuga ngo ego pia kandi tunaweza kuelewa kwamba kandi turashobora gutahura yuko baadhi ya watoto wa majini ngo bamwe mu bana b'amadayimoni b'ibisigo walisilimu ngo babaye abisilamu tangu wakati wa uhai wa mtume ngo babaye abisilamu uhereye kuba kwa kinumwa Muhammad kwa kusikiliza Qur'ani ngo mukumviriza Qur'ani ndikuvuga ngo ni jana z'ibisigo byacu ibisigo nabyo byarumvise Qur'ani kuko byavuze tuti twumvise Qur'ani igitangaza kandi twayizeye bamaze kwizera rero Qur'ani ngo baciye basirimu baca baba abisilamu bakura ishahada Muhammad rero niwe yahagararikiye ico gikorwa kumwe bahora babikora ngaha abashehe maze Muhammad rero abwira shetani wiwe shetani n'ibidayimoni n'ivyana vyabo utimanika agatoki hejuru muvuge yuko Yesu atari Imana inna lillahi iyo rero niyo migenderanire cyane ibitaro ni myinshi niyo migenderanire dushaka ko bavuguruza bavuga tuti ntago ari Muhammad yakurishije ishahada shetani n'ivyana vyiwe gira ngo nabibabu birimwo biga bijini binini bimwe vy'ivyanwa bigera ngaho navyo nyene ndibaza birimwo Musa arashobora kubaza kimwe kuri vyo ibijini vya kera vyarabaye ivy'isilamu kanatsinda mbere babandanije bakoranira imigenderanire kuko Muhammad nyuma yaho yavuye agenda ngo mu barozi ba kera mu barozi basanzwe bakorana n'amajini niyo yavuye aja ngo nawe ngo azazanye uburozi biri muri Qur'ani 74 haravuga ngo Qur'ani 74 aravuga ngo kuko Muhammad yabandanije gukorana n'amajini akora ivyayo havuga ngo iki aravuga ngo na
kandi na akasema aravuga hayakuwa yale aliyokuja nayo Nabii Muhammad nta bindi Muhammad yashazanye akuye kuri cya kintu cyamumenya hariya ila ni uchawi, kiretse uburozi, ni uchawi kiretse uburozi aliyonukuliwa kwa wachawi wakubwa yakuye ku kabisa bishetani cyangwa yakuye ku barozi ba kera cyane wa kizamani. ku barozi ba kera cyane ba kera. Nta bindi Muhammad yajazanye mu migenderanire rero abasilamu basanzwe bafitanye n'ibisigo n'icyo kirimwo. Niyo mpamvu ushobora gusanga bamwe kugenda mu by'uburozi, kugenda mu by'ubupfumu, kugenda mu by'ukuraguza atari ingorane kuri bo, kubera ko barabyemere bafitanye imigenderanire. Rero ntabwo ari igitangaza, kandi iyo turiko turavuga ibi ntabwo ari igitangaza kubona hari induru ziba ziriko ziravuga ngaha, kubera ko hari imigenderanire y'abasilamu n'amajini n'ibisigo n'amadayimoni. Ntidushobora kumenya rero no muri aba bose, muri ibi byose biri ngaha hatarimwo bimwe muri byo. Ntidushobora kumenya ko atabijini atabidayimoni biri ngaha. Ibibi Pinga kuko babyawe n'abantu hamwe n'abateramyi bera, hamwe n'abateramyi bera. intango yabo ni ya kera, Intango y'ibyo biremwe ni ya kera, byatanze n'abantu kubaho. bazoba impwemu mbi ku isi, Bazoba impwemu mbi ku isi, kandi impwemu mbi kandi izo mpwemu mbi zizokwitwa impwemu z'abanyakibi. izo ngo zizokwitwa impwemu z'abanyakibi. Jameni, hari impwemu mbi nta nziza iriho, ibiriho kandi ibyo byose byaremwe n'iki? n'Imana. Komeza. Mu gikorwa cyose cya Yesu, Ngo mu bikorwa byose Yesu yagiye arakora, yamahura na Satani, ngo Yesu yamahura nande na Satani kumbe na Yesu yari shetani, yari afite imigenderanire na Shetani imigenderanire yahereye no kwa Yesu. n'abadayimoni. Yesu yarafitanye n'imigenderanire n'abadayimoni. uwo ninde? Yesu Yari umusilamu. none numva ko yariwe. Yari shehe. uno munsi Ubu barabyemeye murabyemetse uno munsi. kweri. Komeza. ariko Satani n'amadayimoni si cyo kimwe. Tandukanye ibintu bibiri, icyitwa shetani n'icyitwa dayimoni. Ibi ni ibintu bibiri bigize gute? Bitandukanye. Shetani ni sifa yuwakosheje. ibi biramwe rero bitaboneka. Iyo gikoze ibibi gifata sifa ya shetani, iyo gikoze ibyiza cyitwa mpwemu nziza. Ariko mwaba mubivuga mu Cyongereza turashyira hamwe amajambo, hanyuma tugakoresha amajambo idayimoni, amashetani, satani n'amadayimoni, tukabikoresha nk'ahari bimwe. Mwebwe mugenda mubikoresha byose mukarunda hamwe mukibaza ngo ni bimwe. Yesu yarwanije ubwoko bubiri. Yesu wenyine ngo yarwanije ubwoko bungahe? Bubiri bw'ibibi. Diabolos. Icyo twita diabolos ibi nta nibyo muzigenda mwige. Na diamonion. Nibyitwa diamonion ntabyo muzi. Muri Bibiliya ijambo shetani rivuye mu ijambo diabolos. Yani wagiye guhakana akava mu byiza akaja mu bibi. Hanyuma ijambo dayimoni rivuye mu ijambo diamonion. Ntugaruke kwitiranya ibintu ndabigusigurira akaboko kandi. Diabolos na diamonion ni ibintu bibiri bitandukanye. Komeza mwe harimo arashaka gushika. None amadayimoni ameze gute? None amadayimoni ngo meze asa gute? Banzurindire saba Kristo ko yadusigurira. Yego. None umva imigenderanire iragati y'abasilamu n'amajini. Ekada. Ntabyo muzi mwabimenye gute atamigenderanire mufitani. Asa gute? Ngo amadayimoni ngo asa gute? Agakomoka he? Yani niyo akomoka murahazi. Turazi. Aho Satani abamarayika bakorowe n'abaganza isi. Banzurindire wenye nashara tubwira ati aba badayimoni yarakorowe mwisi. Kumbe nabo nyene bafitanye imigendane ko barazi ko yakorowe mwisi. Inyandiko basomye mu intambara yabaye mu ijuru. Byashiwe Yohana 12 murongo w'indwi. So basomye. Yego. Komeza. None amadayimoni ni iki? Agwa badayimoni ni karamu duha makuru. Yego. None nayo yo baraba marayika bakorowe. Nayo ngo yo baraba marayika bakorowe. Amadayimoni nibindi biremwa. Jameni harimo ibyiza n'ibi muri bya biremwa. Nibindi biremwa Yesu yahuye nabyo. Ibyo nda Yesu
byinshi yagiye ahura nabyo s'abasilamu gusa. diyamoniyoni ni biremwa icyo kimwe n'abamarayika bakorowe naho bihuriye n'abajya abamarayika bavuze ko bakorowe. Genda wige twihweje ibintu twabonye hejuru. amadayimoni yazanywe no gupfa kw'abantu badasanzwe. ngo yazanywe no gupfa kw'abantu badasanzwe. inyuma yo guterwa kw'abantu n'abamarayika bakorowe habayeho abantu batari abantu. habaye ngo abantu batari abantu. n'ibiremwa bigizwe n'ibice bitandukanye. byahavuye biba impwemu mbi. bizwi nk'impwemu zihumanye. ayo rero niyo majini mabi. ibyo nibyo ntango y'amadayimoni. aba muri iyi si yacu kubera byakanye. ari mu bice by'umwiza by'isi. ayo ngo ari mu bice by'umwiza by'isi. gutyo ntashobora kuboneka. ntashobora kuboneka. none iyo migenderanire wayibonye gute kandi bitaboneka? igitabo cya Enoke. hari igitabo mwenyegeje kizwi cya Enoke kivuga ngo iki? cyerekana neza ko kazoza k'abamarayika bakorowe baba mu bantu. biragaragara kandi ko igice cya mpwemu cy'ibigatanya. icyo twita ibigatanya mwaba muri ko murasoma muri Bibiliya bya bijini bikuru. inkozi z'ibibi n'abanyagikenye bazanywe n'uruvangi rw'abamarayika n'abantu. cyabandanije kubaho nk'impwemu mbi. igerezaho izo mpwemu mbi rero nizo zirindiriye umuriro udahera. ariko impwemu nziza y'amajini meza akarindira iki? ijoro. none ingoraniriye saba Kristo babyigishije. aho urapinga yenda apinge jewe nibarize ikibazo. twebwe abayisilamu nta migenderanire dufitanye n'abakristo turayifise. none bisigura ko ibyanyu tubyemera. bo ntibaduhamagaye itwaye. rindira nibarize Yesu. reka ndibariza Yesu mukanya acagenda mwarimu agenda mu byesho Yohana navuyeyo acaza kuguhohera kuri Muhammadi ngo Muhammadi nguraba ngo icyambere ngo yahuye n'uruntu ngo ruramuminya ngo uruntu ngo rwari urujini. historia Uislamu page ya 110 soma hiyo. aho yaguye kwihaha. wewe waguye ku byo utazi wewe. inyandikina iramubwira ngo iki? kwa upande wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati kubyerekanye n'intumwa y'Imana Muhammad amara n'imigisha by'Imana be kuri we. ingawa wakati huo alikuwa ameshakamilia umri wa miaka, alishakamilisha umri wa miaka 40. Muhammad yaramaze kumara imyaka 40. lakini ariko tukio hili ibi byamubayeko lilimtokezea katika pango la Hira. byamubayeko yibereye mu ishamba rya Hira cyangwa musozi wa Hira. lilimtia hofu kubwa sana. byamuteye ubwoba bukomeye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hivyo haraka sana akaamua kuondoka katika pango hilo. Muhammad achapa muri iryo senga gibuye caragenda. lakini ariko kabla ya kufika popote ageze agatarashikari hose aliona na umbo kubwa la malaika Jibril. ntabwo yahuye n'ikijini ahubwo yabonye indemano nini ya cyane y'umumarayika nde Jibril Gabrieli ambaye alimwambia Gabrieli yamubwiye mu Muhammad, ewe Muhammad. Gabrieli acabwira Muhammad, tewe Muhammad, wewe ni Rasulullah, wewe uri intumwa na mimi ni Jibril, uri intumwa y'Imana nanjye ndi Gabrieli. kisha malaika Jibril akatoweka. hanyuma Gabrieli acarigira iryo ni jini. kumbe wanyu Gabrieli mu mitijini iwabo niko bamwita, ariko abagabo n'abahakanyi barengeje urugero mu bwenge bwa Gikristo. Gabrieli niwe yahuye na Muhammad. Muhammad nigeze ahura n'iki yahuye na Gabrieli. Ndio upinge cyangwa wiyahure nuko bimeze kweli. Mwarimu naam acharavuga ngo Muhammad ndio ngo majini nta yindi ntumwa afise ngo atari Muhammad. reka nibarizere n'abayiti mbega here n'abayiti nibyo cyangwa sibyo. ibyizigiro bihambaye page y'ijana 11. inyandikira giriti igira ngo iki narigeze kuvuga aho hambere hahise ko papa ari cyariho cya Kristo. yemwe papa ara batamuzi wiroma bose baramuzi. umwana ngo abukirizo kwisi hari umuntu atamuzi baramuzi n'ukuri. reka nabo kwa here n'abayiti batwihera makuru. rero ndababwiye ko abo n'abadive reka ndababwiye yuko papa wiroma ari umukeba w'umwami wacu, ni umukeba w'umwami Yesu, kandi ni intumwa ya Satani. kandi papa ngo ni intumwa yande ya Satani. uwo ni Muhammad. uwo ni Muhammad. kumbe mashetani afise intumwa yitwa
papa mu gitabo cy'abadivantista b'umunsi windwi zamurabwira abakirisitu kureka kubohera kuri Muhammadi kandi nibo baduhamagaye Muhammadi murondera kwica yego nukuri mwamugwanije ari umwe arabananira utura amamiliyoni tuzomuvugira basha n'icigwa nibo bagitora yane iguru cyane aja muri Korani 71 umurongo wa mbere 71 umurongo wa mbere urumva muri Surati Al-Jinn umugumu w'amajini waraje kumviriza Korani ngo yumva Korani ko ari igitangaza yego namitenda amajini yo yabyumvise ahubwo abasumvye ubwenge amajini asubye ubwenge abakirisitu yego nukuri abakirisitu baremera Korani wapi ariko amajini yo yarumvise Korani aremera ko igitabo cy'iki ebana cy'igitangaza bivuze nabihejeje amajini yumvise Korani kirasomwa aremeza ko yumvise Korani y'igitangaza acarabaza ati none umusigita amajini asengeramwo nuyuhe tora icyo gitabo cy'abakirisitu nyene ndamwereka amajini hasengera yega hafi ikinyene emwe mana cyo kindi safi paji ya 70 Paji ya 70 soma hiyo kweli inyandiko yagira iti aha nyene soma ngo dukubitira aho iki havuga hati kwidari nikijya gitu usanga kiri hejuru mu rushengero baza gucuma ivyari biriyo yego ucumengo riranyitse yasoma neza mwari muri abahuhera umunsi umwe umukozi w'ubutumwa bwiza yararindiriye Imana kugira yubake ishengero ryiwe yari pasitori w'ishengero umva umusigiti ngerumve yari pasitori w'ishengero ritariko rirakura iri ryari ishengero ryari rizwi ko intambara umuvurugano n'imitongano umuhinga mumwe pasitori ariko aragendagenda muri iryo no muri iyo nyubako igaragara arangamiza hejuru pasitori ngo arangamije hejuru gaca twumva ko hari mu musigiti arangamiza hejuru kw'idari ucumengo riranyitse mu myamba y'idari muri iyo myamba y'idari y'urwo rushengero hari inguge hari hibereye urukoko rw'inguge amaso ya pasitori yari yugurutse acabona mw'isi y'impwemu urabyara babigira ati haleluya Imana irambari kujya nyene yaratangaye pasitori ngo yaratangaye kubona icyo kiremwa cyaba mw'idari ry'ishengero ryiwe pasitori arakankamira iryo dayimoni Waislamu takibiri Allahu akbar kumbe mu rushengero niho haba maki amadayimoni nicyo gituma bavuga ngo toka shetani katika jina la Yesu ntazigera ava mu nzu yayo urirukana bosi mu nzu yiwe kwirukana bosi mu nzu warabonye umupanga yirukana mu bosi rero amajina asengera mu rushengero mu musigiti bimeze bite hariya nyene yasomye 22:18 Korani 22:18 igitabo cera na Korani kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yarutsa mwarimu mu byukuri imisigiti yose ni ya Allah imisigiti ni y'uhoraho nta bikoko nk'ibyo pastor yabonye kubera ibyo mugira uwo musenga mu mubangikanisha na Allah ati ntagira undi muntu dusenga tubangikanije n'Imana imwe rudeni Allah subhanahu wa ta'ala mwebwe ibyo rero by'amajini mu rushengero iwanyu mutware mutamena sasa mwarimu imigenderanire twebwe ntayihari hamwe n'amajini ahubwo dusanze bayafitaniye n'abakirisu nukuri twebwe ntayo ntayo nukuri wazisoma atanayo abayisilamu bararirimba wapi norera cya gitabo nyene kuri paji ya 13 umwe muri twebwe ari mugwanizi paji ya 13 dusomereye mwarimu yego kweri nyarutsa inyandiko rero iragirira igira ngo iki satani yahora afise ingabire yo kuririmba satani ngo yari ingabire yo kugira gute ingabire yo kuririmba nico gituma twabwe twaba musigiti kirazira kugira gute kuririmba kugira ngo tugirane imigenderanire nande na satani umviriza shani ingabire idasanzwe yego abantu barakunda umuziki abantu ngo barikundira umuziki ngahariya nari ngo baravuza umuziki mu rushengero abantu barashira hejuru cyane abacuraranzi mugana mugashira hejuru abacuraranzi ngo bariko bararimbira Imana n'abaririmbyi rusuferi ariwe satani yahagaze muri ibi biro by'urushengero muri ibi biro by'umuziki aho no yibereye kitamukubita umuziki ibiro byiwe ni mu rushengero iwanyu si umva sigiti kumbe impamvu ni waruzi ngo niyi sanga bariko barabyina umugururanyoni waruzi pasitori ariko
arabwiriza ni mu musigiti ipu icyo gitabo nyine paje ya mbere soma icyo iki nyene paje ya mbere ngo muzi no gukubita mu mutwe kubita abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe nande Rusuferi yagendera icyo gituma ariko ni mu bivuge turabivuga nyine hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa mwebwe mwaramaze kuzazanirwa kumwiza satani arimwo mwe mwibere kwa satani kugera ku basilamu nyimba biri wanyu mubizani wacu murondera yi acaratangara rero yane iguru cyane aje muri Korani 71 umurongo wa mbere 71 umurongo wa mbere urumva muri suratul jinn umugumu w'amajini waraje kumviriza Korani ngo yumva Korani ko ari igitangaza namitenda amajini yo yabyumvise ahubwo basumvye ubwenge amajini asubya rugenge abakiristo abakiristo baremera Korani wapi ariko amajini yo yarumvise Korani aremera ko igitabo cyiki ebana cigitangaza inyandikira giriti mu byukuri ati mu byukuri twarungitse n'ubu 72 Korani iri sihuri aha 72 kwanza gomba bidekerere kuko nabivuze nabihejeje amajini yumvise Korani kirasomwa aremeza ko yumvise Korani y'igitangaza acarabaza ati none umusigita amajini asengeramwo nuyuhe tora icyo gitabo cy'abakristo nyene ndamwereka amajini hasengera yereka arahafize iki nyene emwe man cyo kindi safi paji ya 70 paji ya 70 soma hiyo kweli inyandiko yagira iti aha nyene soma ngo dukubitira aho basha inyandiko rero iragira iti paji ya 74 sorry 74 sawa soma 74 nyarutsa mwarimu hagira hati wiki havuga hati kwidari nikijya gitusanga kiri hejuru mu rushengero baza gucuma byari biriyo ucumengo riranyitse yasoma neza mwarimu rabahuhera umunsi umwe umukozi w'ubutumwa bwiza yararindiriye Imana kugira yubake ishengero ryiwe yari pasitori w'ishengero umva n'umusigiti nge wumve yari pasitori w'ishengero ritariko rirakura iri ryari ishengero ryari rizwiko intambara umuvurugano n'intongano umuhinga mumwe pasitori ariko aragendagenda muri iryo no muri iyo nyubako igaragara arangamiza hejuru pasitori ngo arangamije hejuru gacha twumva ko hari mu musigiti arangamiza hejuru kw'idari ucumengo riranyitse mu myamba y'idari muri iyo myamba y'idari y'urwo rushengero hari inguge hari hibere mu rukoko rw'inguge amaso ya pasitori yari yugurutse acabona mu isi y'impwemu aragira arabagira ati haleluya Imana irambari kujya nyene yaratangaye pasitori ngo yaratangaye kubona icyo kiremwa cyaba mu idari ry'ishengero ryiwe pasitori arakankamira iryo dayimoni Waislamu takibiri Allahu akbar kumbe mu rushengero niho haba maki amadayimoni nicyo gituma bavuga ngo toka shetani katika jina la Yesu ntazigera bari mu nzu yayo urirukana bosi mu nzu yiwe kwirukana bosi mu nzu warabonye umupanga yirukana mu bosi rero amajina asengera mu rushengero mu musigiti bimeze bite hariya nyene yasomye 72:18 Korani 72:18 gitabo cera na Korani kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yarutsa mwarimu mu byukuri imisigiti yose ni ya Allah imisigiti ni y'uhoraho nta bikoko n'ibyo pastor yabonye kubera ibyo mugira uwo musenga mu mubangikanisha na Allah ati ntagira undi muntu dusenga tubangikanije n'Imana imwe Allah subhanahu wa ta'ala mwebwe iryo rero by'amajini mu rushengero iwanyu mutware mutamena sasa mwarimu imigenderanire twebwe ntayihari hamwe n'amajini ahubwo dusanze bayafitaniye n'abakiristo ukuri twebwe ntayo nukuri wazisoma tana yahari abayisilamu bararirimba wapi none yacaga igitabo nyene kuri paji ya 13 umwe muri twebwe ari mu Rwanditsi paji ya 13 dusomere mwarimu yego kweri nyarutsa inyandiko rero igira ngo iki satani yahora afise ingabire yo kuririmba satani ngo yari ingabire yo kugira gute ingabire yo kuririmba nico gituma twebwe tuva mu musigiti kirazira kugira gute
kuririmba kugira ngo ntugirane imigenderanire nande na Satani. umviriza shani Ingabire idasanzwe. Ego Abantu barakunda umuziki. abantu ngo barikundira umuziki ngahariya nari bigo baravuza umuziki mu rushengero. Abantu barashira hejuru cyane abacuraranzi. Mugana mugashira hejuru abacuraranzi ngo bariko bararimbira Imana. N'abaririmbyi. Rusuferi. Hama Rusuferi ariwe Satani. Yahagaze muri ibi biro. Yahagaze mu biro by'urushengero. Muri ibi biro by'umuziki. Aho no yibere kitamukubita umuziki ibiro byiwe ni mu rushengero iwanyu si umuziki. Kumbe impamvu ni waruzi ngo niyi sanga bariko barabyina umugururanyoni. Waruzi Pastor nari karabwiriza ni mu musigiti. Ipu icyo gitabo nyine paje ya mbere soba ico iki nyene paje ya mbere ngo muzi no gukubita mu mutwe kubita abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe nande Rusuferi yagendera. Icyo gituma bariko ariko ni mu bivuge turabivuga nyene hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa. Mwebwe mwaramaze kuzazanirwa kumwiza Satani arimo. Mwemwibere kwa Satani kujana ku Basilamu nyimba biri wanyu mu bizari wacu murondera yi. Acaratangara rero uko mu majini ngo harimo amajini y'amayisilamu. Siko yavuze ko yasomye jini nabuze n'ibiremwa bitaboneka by'imwemo. Yego n'ibyo biremwa harimo ibiremwa byiza n'ibiremwa bibi. Ayitwa ngo n'amasiramu Islamu bisigura kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. N'ibyo biremwa harimo ibyicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Harimo n'ibigarariji. Jewe navugiye cyane ku bigarariji kubera nibyo bazi. Ego Ibi bigarariji reka tubirabe mu bakiriso kabisa. Cyangwa mu bayisilamu niho biri. Bimeze bite? Icyo gitabo nyene amajana 204 soma. Inyandikira gira iti ukwisonzesha kugira umubiri umuja. Twebwe kwisonzesha umubiri wacu tuba dushaka yuko twirinda ibyo biremwa bibi kubera bishobora kuza urutezi bibi. Impwemu mbi zifungura ku mibiri. Ati impwemu mbi zifungura hehe? Ku mibiri. Mwibuke narigije ikintu cy'isuku ndavuga ati abakirisi ntibagira iki? Nta suku bagira. Nta wudu ntibatawaza nta jana baboga. Baba ariko baragwiza irasiyo. Kumbe baba ariko baragwiza irasiyo ya za mpwemu mbi kuko zikunda umwanda. Komeza arabandanya. Ego zama zikabura umubiri. Impwemu mbi zama zikabura umubiri w'abakristo. Izo mpwemu zikabura umubiri w'abakristo igihe cyose. Aricyo gituma twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadi ko umuyisilamu ugira yirinde ibiremwa bibi ategereza kugira icyo twita isuku, ugatora isuku buri kanya kugira ngo bya biremwa by'impuhemu mbi ntibize kukuvurugira ukwemera kwawe. Ariko mu bakirisu niyo twibere ko niyo rasiyo bigira gute bifungura igihe cyose abakristo bisonzesheje. Igihe cyose abakristo bisonzesheje barahindura umubiri umuja bagatuma utifungwa. Ego n'amadayimoni kabisa. Ibiko imoni biragabanurwa cyane no kwisonzesha. Burya ngo ibikorwa by'amadayimoni birenda bahe n'umuti biragabanurwa no kugira gute no kwisonzesha. Nicyo gituma intumwa y'Imana Muhammad yatwigishije kwisonzesha kuwa mbere kuwa kane tukisonzesha no mu gihe biba bitegetswe kweli kugira ngo twirinde ibyo biremwa biri mu bakirisu kirinde umwanda wo mu bakirisu. Komeza. Abakristo bamwe baraterwa cyane igihe kwisonzesha kwaheze. Waislamu takbir. Allahu akbar. Jewe nibaza ko kuri kwamenyekanye byasobanutse. Uwo batatahuye ati badashaka kugira gute gutahura. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar. Ikigwa ni cyumva na cyerekwa ni kibona kabisa. Komantere mfise mwenyekiti mwenza duze umwarimu ku minota 15 inshallah. Haleluya. Haleluya wa Kristo. Mama we. Ni hatari kwemera ikintu ni hatari. Kamamagara umwigisha wanje niyihe migenderanire iri hagati y'abayisilamu n'amajini gusa kwemera yego turafitanye amarelation ikigwe kaca gihera nta n'ibintu birebire birimo ukuri je sinzi biriko biradusara. Ayo bari kuvuga gusa turafitanye imigenderanire kaca twitahira none hari ikindi basa kwa nini urabona Elena White izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe mwese no kuri wewe. Reka nshimire kandi Imana isubiye kumereza amagara mazima kugira ngo usubire kuruka kandi kanya ko kwigisha ijambo ryayo imbere y'abantu b'icyubahiro nkamwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu munsi dufite ikigo kivuga ngo mbega hoba hari imigenderanire hagati y'ubwisilamu n'amajini.
nibaza ko umwigisha mwiza kandi azi kwishura neza yovuga ati oya nta migenderanire ubwisiramu bufitaniye n'amajini, agaca avyerekana mu bitabo aba yishuye icigwa, cyangwa akavuga ati ego hariho imigenderanire hagati y'ubwisiramu n'amajini. Iyo rero wigishije muri ubwo buryo uba uri umwigisha mwiza watahuye icigwa. Ariko raba ingorane rero y'uno mugabo aciye aza ubwa mbere asoma igitabo c'abahinga. Urumva abahinga ubwa mbere niba ari abantu ba mbere bopoza imana banki imana n'abahinga. Akararo gatoya abahinga bavuga yuko umuntu yavuye mu nguge, wowe uremera ko yavuye mu nguge? Ibanze kandi usoma mu gitabo cy'abo bahinga ye, tugaca dufata icyo gitabo tugaca tugishyira hajya tugaca dusomesha ngo umuntu yavuye ku nguge, tugaca tuvuga amimu umuntu yavuye ku nguge. ibanze aba uzanye igitabo cy'abahinga uba uri kurawuturagiriza abantu ngaha. Uwo ni umuntu uwo ari we wese yo kwiyandikira n'uyu yogena iwe akandika ibyo ashaka. Si ibyo dushaka, leta ni hadisi, leta Bibiliya, leta Korowani, watu waeleweshe. Jewe nta gitabo cy'umuhinga nza gusoma, nza gusomesha Korowani, somesha hadisi, somesha Bibiliya, kuko nibyo abantu bakeneye ngaha. Sinzi ari iby'abahinga, ibyo by'abahinga n'abantu bahakana Imana. Ntabwo yakananira bavuga ko umuntu yavuye mu nkende, wowe ntiwemera ko wavuye mu nkende. Rero wowe tubisomesha ngaha ukuri kugora ubwenge bw'abantu, kandi akabimara k'iminota 20 yose ngo abantu nabo ngo amena agasoma igitabo cy'abahinga. Zari igitabo cy'uhoraho Imana, inyandiko z'Imana aba arizo werekana. Iyi ni ngorane kandi yari yavuye no mu kigo. Acaraza asoma igitabo mazina Mungu atigeze aratahura, igitabo ibyizigiro bihambaye. Icyo gitabo ibyizigiro manzo mve n'izina ryacu, igitabo ibyizigiro bihambaye. Agasoma ku ipaje yaho y'101 avuga ngo papa ni icyariho ngo ni umukozi wande wa Satani. Maskini ya Mungu genda usomereza aga n'amajambo yavuze na Riteri. Niba uzi inkuru ya Riteri yaciye mu munani, mu ijoro iyo ni inkuru mu munani, iswaro mu munani aho uriko atumara amazaziri vuple imbere y'Abatanzania. Ayo n'amajambo yavuze na Riteri. Riteri si umuntu yemera Imana, yari umuntu yagwanya Gatolika, baragwana intambara, batanguza intambara, niwe yazanye ibintu bya subdivision. Abantu rero bamaze kubona intambara y'amadini yadutse baca bigira kuri Riteri, rero batabura kumenya ukuri kwa Gatolika kumwe n'ukundi batabura kwitungira Bibiliya. Rero ubwo kera byari bugiye ko umuntu asanzwe yitungira Bibiliya. Iyo ni isoro mu munani, n'amajambo yavuzwe na Riteri. Ni Imana yavuze, ni marayika yavuze, ni Yesu yavuze, ni inde yavuze? Sabaza ni nyandiko zisobanutse, abantu barakeneye kumva, barakeneye gutahura. Agumene mu cigwa. Ngo Yesu azana muri icyo gitabo nyine cy'abamuhinga yasomesheje ngaho ngo namba ari dogiteri inde, sinzi ko ari dogiteri Gwaje Kera, sinzi ko ari dogiteri niba cyangwa Binagana sinzi. Atangura ngo Yesu yarahura n'amajini. Jewe narinzi ngo yavuze ngo Yesu yaragirira imigenderanire n'amajini. Guhura n'ibisanzwe, reka toshaka guhura nkakirukana cyangwa ari kubita. Reka natwe iwacu amajini mu rusengero amajini araza bwa ugaca tuyakomesha mu izina rya Yesu. Amena. Tukayirukana mu izina rya Yesu. Kubera iki atamigenderanire ihari n'amaze murabirukana? None mwabirukana gute? Kandi igitabo bafise ari Korowani. N'intumwa ari Muhammad. Kandi bafise ari intumwa, musangiye intumwa, musangiye igitabo. Mwabirukana bakaja hehe? Mwabirukana bagakoresha igitabo cyahe? Kandi musangiye inyandiko, mugasangira n'intumwa. Iyo niyo uhusiano ambao tunauzungumza hapa, mawasiliano ambayo yapo kati yenu na majini ni kwamba hawana mtume isipokuwa Muhammadi, na nyinyi mtume wenu ni Muhammadi. Hawana kitabu isipokuwa Korowani, na nyinyi kitabu chenu ni Korowani. Yani huo ndio uhusiano. Wapi majini anasema hatuna kingine kitabu isipokuwa Biblia? Wapi? Changa basi mnicaye ngaha mutubwira amajini ni bande, mucagurane amajini n'abatara amajini. Nibandemane ko rutoki. Kuko ni musangiye bazina, urumva rero igicuba kivuga ngo niriye migenderanire hagati y'ubwisiramu n'amajini. Ubwa mbere musangiye intumwa Muhammad, Korowani yabivuze 49 27 maelezo yabivuze. Musangiye igitabo Korowani aho nyene yabivuze. Gatatu musangiye amazina, aha doje kubibona. Kane musangiye ibisagara, Imaka, Imedina murabisangiye. Gatanu musangiye imisigiti.
twebwe twereke gatandatu majini yanasilimu akawa maislamu. Twereke twebwe wapi majini yamebatizwa. Hayawezi yakabatizwa. Uko twereke kugira ngo umukristo banza kubatizwa. Wapi majini kabatizwa? Ariko kugira ngo umuislamu banza kuri shahada na majini yanatoa shahada. Kandi twabonye mu gitabo asili amajini page ya 200 avuga ngo ni Muhammad wenye n'ubwiwe yakwijije shetani ishahada n'ijana bya satani. Twabibonye none acha Muislamu ni kuvuga ngo nukuzi shahada uwimika amajini ni Muhammad ubwiwe. None uvuga atariho ninde karayimika ndababaza mwamusungurije nde ninde yamuramprasije Muhammad? Ngira ninde hariyo ninde? Okay, baratubwira Tarenge bakisema avuga gute? Achavuga nga majini ngarashobora kuja mu bakiriso. Umbiriza avuga gute? Barasema hivi kwa hiyo ngo kubw'ivyo rero sio rahisi jina muingie Muislamu aseme yeye ni papa, ngo ntago byokorera ijini ngo yinjire mu Islamu ngo acavuga ngo je ni papa au askofu, ngo cyangwa avuga ngo je ndi askofu au mchungaji, cyangwa ngo jiri ngo yinjire muri mu Islamu ngo avuga ngo mimi ni mchungaji, mwani madam ngo je ndi pastor. Oya, padri, kardinali wa kanisa aita Pentecoste, ngo padri cyangwa ndi kardinali cyangwa Pentecoste. Oya, cyangwa ngo numusabato ijiri nishobora kwemeranya n'ivyo uko bizi yuko abo bantu bihuye barariturira mu izina rya Yesu. Nero gacuvuga ngo umbiriza ijini ndabisubiyemo rishobora kugenda ku muntu uwo ari we wese, mugabo hari uwo riza ko ataryakira. Uwo nawe n'umuislamu uko basangiye igitabo, basangiye intumwa, basangiye imisigiti, basangiye gusirimu, urabyumva, basangiye ibisagara by'Imaka, nabyo biragenda guhiji mwezi wa Ramazani bikajimaka guhiji bijini, urabyumva. Ariko mu mukirisu mbere bisangiye n'amazina, birafite amazina ya Shehe, Sharife n'andi mazina biri yafisa bijini. Ariko ku mukirisu nibishobora kwinjira mu pasitoro cyangwa ngo byinjire mu mupadiri cyangwa mu kardinale cyangwa mu adventiste, ngoya nibyinjira. Kubera iki? Kubera ko niyo bije kumugerageza azirukana mu izina rya Yesu. Ujo tumeje bahamagaye aribinga ngo ari bipandapa ujya mushengo pandapa aribi ngo bashe ngo bakura amashitani ngo toka shitani ngo jina le akakuvuna ego twebwe turayirukana nyene mu izina rya Yesu kandi tukayaturira gakoma n'induru tukazaho. Ariko mege mwoyirukana gute kandi ari banduguzenu, ari bababu yenu, ari bamuyomba, ari bashangazi babinamu. Mnachangia kila kitu jamani wabinamu, hata sahani msosi mnagonga pamoja, mnasali pamoja. Kidogo anasema kabisa. Sasa mtawapeleka wapi? Mwana mwansangira mukasenga hamwe mukasangira n'ugwagwa akagwa cyangwa gafana mukacungira ngo toka bamuhimbiriwe. Oye abari cyo cyabo bamucuditse, ariko tweguraza tukubonye ati unajini wewe, toka katika jina la Yesu, unakimbia. Panasema naam au kuomba asome kitabu cha Biblia. Umbiriza ngo amajini nashobora no gusaba ngo dusomere igitabo cha Biblia. Murumva izi ni nyandiko z'Abayisilamu, hadisi ibitabo byemewe, apana ibitabo by'abahinga. Ngo amajini ubwa mbere ashobora kwinjira mu pastor cyangwa mu mupadiri cyangwa mu mukardinali, ngo ariko yinjira mu mushehe akagira amazina ya Shehe, Sharife n'ibiki. Ntashobora kwemera ko yasomera ikindi gitabo Biblia cyangwa ikindi cy'abakristo, ariko yemera ko yasomera Korowani. Nico gituma tuvuga ngo imigendanire n'Abayisilamu n'amajini iriho ijana kwijana. Abayisilamu baca babyemera rero. Aho nyene page 33 bacavuga gute? Mutatorema baravuga ati jambo hili ngo tangura hejuru ngo bunyarusene mu wanasema ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ngusenga ni gusenga kuguhoraho gusa. Jambo hili limesababisha sio kwa Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai ni dini ya majini. Ngo byatumye abantu atari Abayisilamu na Jehovah vendimwo bahakana idini ry'Islamu bavuga ngo ni dini ry'amajini. Muriko murumva igitabo kivuga gute? Hatupingi ngo niduhakana ko Islamu atari dini ry'amajini, kwani majini miongoni mwao ngo kubera ko mu majini wapo Waislamu, harimo Islamu na wala kandi amajini hawana kitabu na kindi kitabagira ila Qurani, uretse Qurani, na hawana mtume kandi amajini hayana mtume ila Muhammad SAW. Kwa Muhammad jamani, huyo sio uhusiano. None nigishe gute ngo abantu babitahure.
babure yakunyoteza muntu b'Imana amahoro y'Imana bane namwe mwese amena wakristo raha sio raha raha wakristo raha sio raha raha ugomba kwipatikanya n'abayisilamu nagende twebwe nta ngorane reka duhagurutse duhamagare umuhagarikizi kugira ngo nawe mbega bimeze gute turemera ntitwemera iminota yiwe 15 takiri ukutiga Musa Vedast mbega ibyo yavuze nibyo cyangwa si ibyo ntabyonzi nta komantere mfise iminota 15 uze insha Allah wigishe rero nta kigwa njamo insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashimagizwe uhoraho umuremyi w'ijuni migishimeza giro bije ku mwarimu mwiza icyitegerezo cyiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nukuri sishobora guteba cyane bashikanje mwiyumva amahoro sinje gucambanje kwigisha. Nje kwigisha nduze ngaha batamwe kuvuga bati ngo nje gucamba pana nje kwigisha. Gusa ndashimiye umwarimu avuye ngaha Jeruve anahereje avuze ati dufitaniye imigenderanire n'amajini ngo kubera ko mu majini harimo abayisilamu niko avuye ngaha aravuze rero kugira ngo nigishe neza kubera ko iri jambo jini ntabwo ari kirundi twitize Bibiliya y'igiswahili unsobanurira jini bisigura iki hanyuma cyo ndamwereka kweri ayo majini dufitaniye imigenderanire ni nayo mpamvu Imana yavuze iti muri surati Nas ivuga iti minarijinati wa nas tuje turaba majini ni bande turabe ko atari abanyere badutumiye mu majambo make aho nyere twatumiwe n'amajini twagiye mari nasema jini kiumbe asiyeonekana ijini Biblia tugiye yuko ari kirema kitaboneka iyi ni Biblia ibivuze wewe none tugendere ku byange bwawe cyangwa tugendere ku byanditswe ngendera ku byanditswe niba rero ari birema bitabonekana aya majini arashobora kuba abantu arashobora kugira amadini nk'ay'abantu raza peponi paje 114 hanyuma cenja muri bya bitabo byiwe yavanywe n'iby'abahinga twagiye inasema kwa walivyo binadamu uko abantu bameze kama walivyo binadamu uko abantu bameze kuna majini waislamu tuza hari biremwa by'imwemu bitaboneka byemera Imana na wanafanya ibada kwa kweli handi tuza hagari kumanya mwenyekiti hagari kumanya Yorera jitata ngaho igiswahili ngaho muri muzenga iri ngaho misakoshi hagari kumanya iki kigo muterezwa guturura kugira ngo umuntu abakaranye neza turura iyi ni indya yanje turura muterezwa guturura ayose ari karako mugwamaya ayose n'amajina ya turura Haleluya nimutuze tugende neza kugwa simwebwe mwishura abishura bari hajya habo mwijeye nimubizeye bajya nimubizeye nagere vazi ya Bibuli mubizeye aranishura murandekuye mbandanye murandekuye iki gitabo mubona kirasobanura ubwisilamu gisobanura kivuga kiti ubwisilamu no guca bugufi ku mategeko y'uhoraho n'icy'abakristo banditse yari nukwemera cyese kubaha Imana rero aruza kumva ubwisilamu ndabishize mu kirundi no kubaha Imana janira hariya twagiye rero subiramo aho nyene mudatuje dutangura ku ntambwe kama walivyo binadamu uko abantu bameze kuna majini waislamu hari majini yubaha Imana na wanafanya ibada kweli kandi arakora ibikorwa byiza by'ukuri pia kandi kuna makafiri kandi arona makafiri reka tume makafiri aratandukanye kama vile mabuda hariyo mabuda yari mu Buhindi mayahudi abayahudi
Kristo ariyo yaduhaye iki ega nero yaduhaye ijambo hano ubutumire ego nukuri ayo majina ya Kristo ariyo bamwebwe turafitaniye n'umukataba wo gukorana ibikorane kugira ngo acavugira irindi jambo rivuga riti ngo Muhammad uri wasirimije igende shetani iyo mpamvu twaje nka tubigishe mu majini wa Kristo kugira ngo tubasirimishe mu majini ya maki y'amayisilamu takbir Allahu akbar nuko bimeze acaraza acavuga ati uyasomye ngo mu bitabo ngo by'abahinga nimba ari umuhinga twebwiza n'ibituraba kazi ngo mu Kristo yanditse agomba kubitwegeka ko wenda ari iby'iwabo mbega tubaze rero na jiwayiti aba protestanti mu manikino gibyizigiro bihambaye pacho kateresa 13 aba protestanti babivuye batakibi Allahu akbar aba protestanti Rashidi ugana mu proti mugayitwa Rashidi paje amajana na 19 aba proti nabo tumve inasema inasema kwa wasomye na waandishi 413 mwari munyaruka 413 safi wahageze panasema hivi haravuga hati aba protestanti ubiriza yerana jiwayita wabwire namwe mwaba protein aravuye kuri papa bo muri Amerika bazoba bambere mu gufatana ibiganza baho ukuboko kwemera iki ukuvugana n'imizimu wahise mutakebe Allahu akbar rekana niyo mizimu mwabagabo rekana niyo mizimu uni yarana jiwayita namunigane nawe ni nayo mpamvu bavuga ngo Yesu yarazutse bavugana n'imizimu mwarimu amabarire 2:8 Qur'an mbega Qur'an wowe twigisha ku mashetani 2:8 cyane ko nagereje ko kugira abantu kibasigire mu mutwe 2:8 mbega abayisilamu Imana yatubwite muri Qur'an turame kwekurikira abazakurikira moja kwa moja ni mu muriro Imana nyine imbabazi nyine muhwe uko nyene mwabemeye yebo mwabasilamu mwe mwinjire mu bw'Isilamu burundu nimwinje mu bw'Isilamu burundu maze nimukurikira inzira za shetani wese mutakibir Allahu akbar nimukurikira inzira zande za shetani bandanya kuko kuri mwebwe ari umwasi wanyu satani n'umwasi w'abasilamu aboneka sikoni bivuze nuko nyene ngabo ryabo ngo satani yibereye ni mu rushengero wewe ngomba ngubwire ni wagaruka ngano use kwidutaka nibendera giwe niho bitugiye kwingiza nusura kubidutako mu gihe utimanuka ibadambo rya shatani nusura kubidutako ni iby'iwawe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar nikianza kwa jina la Mungu mwingi wa rehema mwenye ukarimu pia ziada rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee mitume na manabii wote wa Mwenyezi Mungu na waumini wanaoshikamana na mafundisho yao mpaka siku ya mwisho. Ewe Mungu tunakuomba sisi tuliosalia uweze kutupa mwisho ulio mwema. Amin. Kwa Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa marafiki zangu wa Kristo ninawasalimu mambo vipi? Asante sana marafiki zangu. Kwa kweli mada imekwisha. Mkristo aliyekuwa hapa amesema hivi, yeye anakiri kwamba majini kila mahali huwa wapo. Ndivyo alivyosema. Mwanzoni kadanganya Wakristo kwamba majini wanaishi wapi? Maka. Kumbe akakuja kujikuta kwamba amefanya nini? Amesahau. Bahati nzuri akasema hata kanisani kwao majini wapo. Hiyo moja, mada imekwisha. Alafu amemalizaje mada sasa? Mnajua jinsi alimaliza mada? Nitoe siri wa Islamu. Toa. Amesema hivi, majini wote wataenda wapi? Motoni. Sasa kuna Muislamu ataenda motoni? Hakuna. Kuna Muislamu ataenda motoni? Hakuna. Msomaji namba 43:69 soma Qur'ani. 43:69. Mkristo kamaliza mada zamani. Inasemaje msomaji? Enyi waja wangu mlio wazuri. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Hakuna tabu. Wala hamtahuzunika. Wala huwezi kuhuzunika. Endeleza. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ndio. Waliziamini aya zetu. Na wakatenda mema. Basi hao. Naam. Ingieni peponi nyinyi na wake zenu.
Ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Unasikiza Waislamu wataingia peponi, Mkristo anasema majini yote yataenda wapi? Motoni. Sasa kuna ushirikiano hapo? Hakuna. Amemaliza mada mwenyewe. Sio sisi, ni nyie mmemaliza. Sasa Waislamu, mimi nataka niwape siri. Tulipokuwa kanisani sisi, wallahi Waislamu ni dini nzuri. Hakuna Muislamu anaweza kuja kuambia mtu mimi naoneshwa. Lakini mimi kanisani kwangu nilikuwa nikioneshwa. Ukiona majini ninaona. Kanisani kwangu mimi nilikuwa nikiona mtu anasumbuliwa amefungwa, naoneshwa. Hivi nyewe Waislamu huwa mnaoneshwa nyewe? Hakuna. Kwa hiyo ni nani anayo mashirikiano ya majini kati ya Muislamu na Mkristo? Mkristo. Mkristo yeye anaongea na jini na anasema sasa ninasema huu ni muda wa kukufunga na wakati umekamilika. Naja kwako wewe jini, ninakufunga katika jina la Yesu. Hamsemi hivyo kanisani? Ndio wanasema. Kwa hiyo ushirikiano uko kwa Waislamu au kwenu? Uko kwao. Hebu sasa nitoe siri nyingine ya pili. Wamesema hivi, majini wanaamini kitabu gani? Cha Qurani. Alafu sasa la muujiza ni gani? Hawa wanakuja kunena lugha isiyokuwa ya maana. Hebu sikilizeni mfano. Tulikuwa tukifanyaje sisi kanisani? Nikiinua mkono hivi, ninasema Baba naja kwako, ninamweka kijana huu mikononi mwako katika jina la Yesu. Unasikia ninavyokwenda Alafu nikifika mbele naona ni lazima niyaite yale ambayo tunaita sisi kwetu ni Roho Mtakatifu, kumbe maskini ndio majini ya Kikristo. Wanasemaje sasa? Ritarabababashika tekerababoshe shikirababoshika karababoshika. Unaona? Hebu mnasikia majini yanayopanda huku? Shikira karababa. Waislamu watakele! Waislamu watakele! Munaona ninavyowakonga, nikonge tena. Riga boshi, karaba boshinde. Nitoa siri ya pili. Kuna pastor yeyote duniani ulishawahi kumuona anamwambia mtu jamani, tuache kufanya vitu vibaya? Yupo? Hakuna. Bali wanafanyaje? Ninasema acheni vibaya, naja kwako. Acha. Hayo ni majini, sio majini. Majini. Kuna mshehe msikitini anaanza kusema assalatu wassalamu ala rasul. Yapo? Hakuna. Wallahi nawapieni kwa jina la Mungu aliye hai, mimi kuuacha Ukristo, niliuacha Ukristo kwa maana kubwa. Hasa moja, nilikuwa nikimwona mtu namwambia, ninakuona wewe kijana unasumbuliwa na pepo ya umaskini. Ukija kwa Yesu nitamtoa pepo huyo na utaishi katika maisha aliyo mema anayotaka Yesu. Maisha ya uongo, si ukweli. Narejelea. Hakuna shehe msikitini atafika msikitini awaambie Waislamu asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakuna huyo. Hiyo kitu iko? Huyo shehe hakuna. Tena wao siwapiga hata kwa maandiko, kwa hoja tu. Lakini nenda kanisani, nasema na wapaka mafuta katika jina la Yesu. Ona. Ni majini, sio majini. Majini. Mbona mnaenda kuhangaika bure kanisani, mashetani yamejaa. Unaona mambo yalivyo Kweli. Hakuna shehe msikitini atafika asalamu alaykum. Hakuna. Lakini kanisani nasema Bwana asifiwe. Hawa ni majini, sio majini. Ni majini. Sisi Waislamu hatuna hivyo. Ni kwenu nyie kanisani mmejawa na matatizo. Alafu la ajabu sasa, la ajabu. Walisema jini hawezi kuitwa nani? Hawezi kuitwa Francois, hawezi. Shehe wangu Shehe Amuri ameniambia pale, kuna jina linaitwa Belzebuli, kuna jina linaitwa Azazeli. Azazeli ni jina la Kiislamu. Hatutoa maandiko ndio mtakubali. Msomaji? Naam baba. Mambo ya Walawi 16 sura yake ya 8. Soma, fanya upesi. Walawi 16. Acheni mambo, mnadanganya na hao mapasta. Mimi nilikimbia kanisa, niliongoza makanisa mawili chini ya imani ya Yesu Kristo, nikisema ritarababababa tekerababoshe. Haleluya. 16.
16 ngapi? 16:8 soma. 16:8 andiko inasema. Inasemaje? Inasema katika Biblia. Na Haruni atapiga kula ndio juu ya wale mbuzi wawili. Huyo ni Mungu wa Kikristo anawaambia Haruni achukue mbuzi mbili apige kura. Twende. Kula moja kwa ajili ya Bwana. Mbuzi mmoja atatolewa kwa Mungu. Twende. Na kula ya pili na mbuzi mwingine wa pili kwa ajili ya Azazeli. Huyo ni jini. Sasa mniambia Azazeli ni Muislamu? Wakristo mwache kuja hapa mnatukana, tukitaka matusi tunayo mengi. Na warudilia tena msikitini, hakuna shehe anafika asalamu alaykum, hakuna. Wakristo pale mnakaa vibaya, ninaona mnaumia vibaya. Asante sana, niliwatoa kwa hoja tu, sikutaka kuweka mambo nyingi. Mungu awabariki. Waislamu kunja ngumi, tingiza kidogo kohoa, takbiri! Waislamu raha shoraha, tuendelee tuache. Aya. Sasa kwa hivyo, Mkristo amenambia hatusimamishi, tunaendelea. Acha tumnyanyue kiongozi wa wahadhiri Bujumbura, kiongozi wa wahadhiri mkoa wa Bujumbura, Mheshimiwa Haruni. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.